Only football can make you feel like this. Abakunzi ba Top TV ngaha ku kibuga umuco cy'Imuyinga urukira ko rurahuza Olympique Star yo ngaha nyene Imuyinga hamwe na Musongati FC Gitega rukaba rurangiye ku ntsinzi y'ibisindo bitatu kuri kimwe cha Musongati. Ndi kumwe na kocha Ngabo, kocha mukuru wa Olympique Star. Kocha, kwanza felicitation. Merci. Okay, mwakiriye gute intsinzi uyu munsi? Ni intsinzi twakire neza ko ni intsinzi twavuganye n'abakinyi ko igikombe cya championnat bigoye kugira tuyitware mugabo kubiye di president ko bishoboka. Nabwiye ko tutira gukina n'ingufu zose ko nico gikombe ijana ku ijana twaba dusigayemo. Mwabonye ko determination bagize turonse ibitsindo bitatu nibaza ko turyoheye cyane gusumba. Okay, igitsindo cya gatatu babagomboye ku munota wa nyuma ngira hasigaye umusegonda umwe. Mbega habaye ikosanya baki kwabaye gusamara kw'abakinyi kuko urabona ko match yari heze ubusamazi nibwo bwatumye badutsinda kimwe naco nyene cyo kutuzanira ingorane match retour. Okay, ni iriya jambo rero wobwira abakunzi b'umugwi wa Olympique Star hamwe n'abakinyi ba Olympique Star? Cyo nobabwira abafana cyambere nuko bodushigikira match zose tuko turategura. Hari dufise match samedi nuko naho nyene boza ko ni championnat, ni match zikine amanota 3 n'izindi match zose zisigaye ko bazotwama hafi kugira ko turako twashobora kwitwara neza. Mbega ku rukino ngemirije gwa derby Muyinga hagati ya Atletico New Academy mugwiteguriye gute? Nako nyene ruri mu match tuko turategura ko tuzotegura nk'imatch zindi ko amanota 3 nibaza ko tumeze neza abakinyi bari muri mood. Match dusinze uyu munsi nibaza ko nayo iri mu bizadufasha kugira dutegure match ya samedi tumeze neza. Ama umukinyi idikari ku mutima yo bari muzima canke se aragwaye ntugeze tumubona? Abakinyi tubise abakinyi barwaye, hariho Idi, hariho bita Jesh Fidel, hariho n'umunyegori namwe ko mwabonye ko atakinye nabo batatu n'umunyegori nabo gikotaje. Okay, coach Ngabo reka tugushimire cyane twifurize n'intsinzi. Murakoze cyane namwe. Yes, bakunzi b'inkino urukino ko rurahuza equipe ya Olympique Star hamwe na Musongati FC Gitega ngaha ku stade Umuco y'Imuyinga rukaba rurangiye ku nsinzi ya Olympique Star ibisindo bitatu kuri kimwe ca Musongati akaba ari uko birangiye. Ndabibutse yuko ku bibuga bitandukanye hariko haraba inkino zitandatu zose nkabangira ndababwire ingene zarangiye. Olympique Star itsinze Musongati bitatu kuri kimwe. Vitaro muri derby Bujumbura itsinze Bujumbura City igitsina kimwe ku busa. Royale hariya ku stade Ingoma y'Igitega itsinzwe na Lekroko kimwe ku busa. Message Dongozi nayo ikaba itsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe cha Dynamique ari ku stade Urukundo ni muri commune ya Ngomba ku musozi wa Buye. Rukinzo nayo ikaba itsinze Tigre Noir ibitsindo bibiri ku busa ntibitangaje kuko Tigre Noir niyo mu cicaro ca kabiri. Frambori Centre nayo ikaba yihanije Top Junior hariya ku kibuga iwayo kuri stade Gatwaro ibitsindo bibiri ku busa akaba ruko birangiye. Ejo naho akaba habaye inkino zibiri ngaha kuri stade Umuco urukino ko rurahuza equipe ya Atletico New Oil Academy reka kidana Aigle Noir ikaba yatsinze kimwe ku busa. Ni mu gihe hariya kuri stade Gatwaro yo mu Kayanza equipe ya Kanza nayo yatsinze Bumamuru igitsindo kimwe ku busa akaba ruko vyarangiye. Kandi ndabashimire cyane ndababwire nti naho butaha yikaba yari Iwacu Top TV jewe nkamana ari Jean Paul Dunia kuri kamera yari Jean Vieso. Reka ndabashimire cyane ndababwire nti naho butaha ciao bye bye.